Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye ntiteka n'umunezero ntangere byo gusubira kwa namwe mwebanywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV nimbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho ino mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru menshi atandukanye kandi abahambaye abari kuvugwa mu bisata bitandukanye aho twibanda cyane cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu abari kuvugwa mu butungane abari kuvugwa mu cibano abari kuvugwa muri politike abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegeje turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido twabateguriye amakuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba arabana n'uwahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi General Ngiyi Bunyoni ibyaba biriko birakorwa kugira ngo apfungurwe aho systeme y'abagenerali iriko irasaba ko wahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi General Ngiyi Bunyoni apfungurwa mu gihe andi masoko yemeza ko Radjabu ari gukora ibishoboka byose kugira ngo atabare wahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi ariko akaba ari ibintu biriko biraba mu kinyegero gikomeye cyane kandi bikaba biriko birakorwa n'akarwi gatoya cyane mu gihe mu gihugu harimo ingorane zikomeye cyane z'ubutunzi ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye bihanze igihugu cy'u Burundi hari biriko birakorwa kugira ngo Radjabu ndetse na General Ngiyi Bunyoni babe bagaruka mu mugambwe kuko umugambwe ku butegetsi uramaze kugera ahantu habi cyane mu gihe nyine ibintu bimaze kuyangara nka byose ngaha mu gihugu cy'u Burundi abanyagihugu bakabigereka ku mugambwe ku butegetsi CNDD-FDD wananiwe gutorera inyishu ibibazo bitandukanye bihanze abarundi ariko akaba ariko harakorwa ibishoboka byose kugira ngo umugambwe ku butegetsi bamwe mu bihangange bikomeye cyane bisanzwe bitangamwo impanuro bigaruke ku butegetsi aho benshi bemeza ko na Radjabu ashobora kugaruka umwanya n'umwanya General Ngiyi Bunyoni agapfungurwa mu gihe ku rundi ruhande harandi makuru adahumuriza avuga ko General Ngiyi Bunyoni ashobora no kwicwa bakabesha ko yatorotse ibohero byose nyine twabateguriye tugiye kubashiriza mu donido amakuru wifuza kuzajya bo mu mbere bashyirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi byonda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba mbere mugashikirwa nabyo agapfa kaburiwe n'impongo yatubwiye ati hari ijambo Mutama yakunda kubwira bamwegereye ati igihugu ntigitwarirwa aho mwebwe mwibaza ko gitwarirwa yatubwiye ko itazirano rya Mutama kuva muri Parepihutu gushika muri FDD ryamanye Radjabu wenyine bivuye ku butwari bwiwe bwavuyemwo ico cubahiro cyo kutamuvuga mu izina ngo kuva muri Parepihutu yamanye amabanga y'umunyamabanga mukuru w'umuhari gushika muri CNDD-FDD mu maso y'abatabizi bibwira ko ari we ari munsi y'izindi ndongozi hibambe we ibyiyumviro bikomeye n'ingingo zidasanzwe byava iwe ariko ku nyungu z'umuhari yamye yanka kuja ku burongozi bw'iyo mihari kugira idini ryiwe Islamu ntirihave riba iturufu yokoreshwa n'abansi b'iyo mihari ubona ko mu Burundi na henshi ku isi iryo dini ryagiye rirasigurwa mu ishusho ribi kubwo ibiharuro by'indongozi zikomeye zo mu isi uwahoze mu ndongozi nkuru za Parepihutu mu mwaka w'1995 inyuma y'ubwicanyi bwabaye kuri kaminuza y'u Burundi Mutama byaramworoheye kwakira muri FDD umurwi w'aba-Parepihutu Feneri bo kwa Misigaro Donasiye wari urongowe na Ngiyi Bunyoni Niyombare Godefroid hamwe na Guillaume Ntabindika iryo shami ryahoze ritazirwa bande ami kuko wafatwa nk'umuhari w'abasuma bibisha inkoho abo bandi babiri Niyombare na Ntabindika byarabakundiye kuja mu bandi bakarongorwa mu bandi ariko ngo Bunyoni yagumye ashaka kuja mu nzego zo hejuru kandi muri FDD kenshi bisunga uburambe umaze muri uwo muhari kugira bakugirire icizere Bunyoni amaze gusanga uwufata ingingo nka zose z'umuhari ari Mutama nawe yaciye yaduka yitazira ko ari Mutama wa kabiri havuye Radjabu ku bwa Bunyoni
abona ko akwiye kuba icegera ca Hussein Radjabu kuko nawe yaje afise umuhari arongoye uje kunganira CNDD-FDD. Bikavugwa ko yari afise intwazangabo yari yarabujije kugira uwundi zumvira atari we. Ngo hoba hari ibitero byakozwe ku izina rya CNDD ariko bikozwe n'akarwi kayoboka Bunyoni bikaba byagiye biracafuza uwo muhari ku buryo bukomeye cane. Ibyo ngo byashavuje izindi ndongozi kugeza aho hari abipfuje kuvavanura na Bunyoni akajana n'abamuyoboka, ariko Mutama aragerageza gusukamwo mabisi mu kwerekana abandi ko bivanye n'ingufu umwansi yari afise kwigabura byari kugira ingaruka mbi zikomeye ku muhari CNDD-FDD na rirya bari mu bihe bitoroshe by'urugamba. Amakuru avuga ko hari ingingo Mutama yafata Bunyoni n'akarwi kiwe ntibazemere canke bakazinebagura yitwaje ko atagishije inama nka Mutama wa kabiri. Isoko ryacu ryatanze akarorero riti harigeze kuba ibitero bikomeye, bamwe barahasiga ubuzima abandi barakomereka. Mu ntwazangabo zakomeretse harimwo Reveriyani Ndikuriyo aramutswa umugambwe uyu munsi n'abandi batatu baragerageje kuvurirwa aho twari biranka kugeza aho Mutama ategura amayira kugira bashe kuvurirwa mu gihugu ca Kenya kuko abagwanyi ntibyari byoroshe kugendagenda mu karere kuko ubutegetsi bwari buhafise amasoko menshi n'amatwi menshi ku buryo abarwanyi bari kugira ingorane zikomeye cane, ariko Hussein Radjabu yarabitunganije bigenda neza. Abandanya agira ati bamaze kugaruka ku rubuga rw'intambara ibyo kuja ku rubuga ntibyari bicoroshe, ariko mu bwenge bwinshi bose Mutama yabadugirije rimwe amapeti baja kuri koroneli, ryari ipeti ryo hejuru na Bunyoni n'abandi niryo bariko kugira ntibihebure ko ibyabo biheze. Bunyoni ntiyihanganye, iyo ngingo yarayinebaguye kugeza aho ashinyagurira abo bari barakomeretse ababwira ko iyo ngingo ya Radjabu ataco izohindura kuko nibashika mu gihugu ibyo bimuga bitazoshobora kuja mu bandi, bitazashobora nyine kudefira. Ngo ayo majambo yarashatse gucanishamwo abagwanyi, ariko n'ubundi Mutama arahoyahoya kuko we yarazi ibyo ariko arakora. Umugabo w'ubwibone n'agasuzuguro kenshi cane. Abavuga ku nyifato mbi ya Ngiyi Bunyoni si bake kuko twararonse iyindi ntahi y'umwe mu bashoferi bagendesha umwe mu ntwazangabo ikomeye yahoze ikorera mu biro by'umukuru w'igihugu. Yatubwiye ati mu ntango z'ikiringo ca gatatu ca nyakwigendera Nkurunziza hariho inama yabaye ku mahana uwumwe mu bajenerali bakomeye mu gihugu. Iyo nama yarimwo ibihangange nka byose bikomoka muri CNDD-FDD. Bunyoni yarinamuye n'imvugo y'agasuzuguro atwengana agahemo avuga ati ehe ndabira abagabo ingene basa, womengo muracari mw'ishamba ko mwebwe amafaranga atabafata. We yabereka nyine ko asa n'amafaranga bivuye ku kuntu yahinduye ibara ry'urukoba. Hari amakuru twaronse avuga ko Bunyoni yahaswe kugandagurwa n'abo bagendanye mu mwaka wa 2010. Ico gihe ngo yagiye aje mu gihugu c'Ubushinwa, yari guhabwa icayi kirimwo isumu yatabawe na Mutama. Yamuhamagaye akamubuza ngo ntihagire ikintu na kimwe azokwihereza agihawe mu ndege. Mu mwaka wa 2017 hoba harateguwe umugambi wo kwica Ngiyi Bunyoni nk'ukundi ukoromewe yoba yaratumye intumwa zisaba Bunyoni kwicungera mu kurindira ko icuka gisubira kuba ciza. Niho ico gihe atangura kugendera mu miduga bitamenywa n'amasasi Brenda. Ico cuka cibi kikaba cari cavuye ku majambo mabi Bunyoni yavugiye mu nama yari yahuje bihangange mu ntara ya Karusi mu mwaka wa 2014 biga ku bijanye n'uko Nkurunziza yobandanya kiringo ca gatatu canke akagarukira ku kiringo ca kabiri gusa. Ngo ico gihe Bunyoni yarasabye bagenzi we ngo
bamwemerere abe ari we yitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2015. Bagenzi we baranga kuko batamwizera ko ahashitse yoguma yumva impanuro za systeme, ariho nawe yafatwa nyine n'agashavu akavuga ibibakomeretsa kandi biteye ubwoba, aho benshi nyine nabo bahise bagira agashavu gakomeye cyane biyemeza kumwaka ubuzima. Ariko Mutama Hussein Radjabu nyine arahoyahoya atanga ubutumwa kuri General Bunyoni. Ico gihe nyine aricunga cyane amara igihe kitari gito agendera muri Burende. Isoko ryacu ryatubwiye ko ico gihe Bunyoni yahawe amafaranga menshi cyane y'amadolari kugira yemere ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Ayo akaba yari ayongera kuyo yari yahawe we na Adolphe Nshimirimana batazira Karabasi canke muremure kugira bemere ibyo systeme yabasaba byo kuva mu bibanza barimwo. Bunyoni mu bushikiranganji bw'umutekano Nshimirimana nawe mwiperereza kugira hategurwe isohoka rya Hussein Radjabu hicaye abizewe neza nka Gabriel Nizigama batazira Tibia mu bushikiranganji bw'umutekano hamwe na Godefroid Niyombare mwiperereza nayo gaciye ubwenge Potential nawe nyine akaba yarahari ndetse na Prime Niyongabo mu gisirikare. Bikaba byari biteguwe neza cyane kuko Prime Niyongabo ni umuntu wubaha kandi akunda Mutama Hussein Radjabu. Icagiye kunyura byose ni iyemezwa rya Evariste Ndayishimiye ko ari we azoba umukandida wa CNDD FDD. Bunyoni ngo yoba yarashavuye n'iyo ngingo bimwe bidasanzwe. Ubwo isoko ryacu ngo Bunyoni yoba yaratumye intumwa kwa Hussein Radjabu ko yosaba ibindi bihangange bikamuha nawe amahirwe yo kuba umukuru w'igihugu wa 2020 ngo Romeo yishura ko adashobora kuvuguruza ingingo ya systeme yose nk'uko byabaye mu ikoraniro rya nyuma ry'umuhari FDD ryabereye Makamba kwa 25 ukwezi kwa mbere 2002, aho bagenda Nkurunziza kurongora umuhari. Ariko ngo Romeo yaciye amwemerera ko ashobora kuvugana n'abandi bakaraba uko bamuha ikindi kibanza naco kidasanzwe kandi kizoba gifise bubasha bukomeye mu gihugu. Umushikiranganji wa mbere niho Bunyoni yoba yaratukiye Neva ko atazi kuvuga ari nka vuvuzera ko buja imbere nk'umuntu w'igihugu kubaja imbere nk'umukuru w'igihugu nyine ko kizaba ari igitutsi gikomeye cyane. Ahatanguriye nyine urwango rukomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye yanga General Bunyoni. Ngo umushikiranganji bwa mbere Bunyoni ntiyabushimye kuko we indoto yiwe yari iyo kuba umukuru w'igihugu, kuko ngo nico kibanza yabona gihuye n'itunga afise n'igihagararo ciwe mu gihugu. Niho muri systeme baca batangura kumugabisha ko atoba nka maconco umwami yamuhaye byinshi kurusha abandi, ariko ntashime agashaka no kumwaka intebe y'ubwami. Amakuru avuga ko Reveriyani Ndikuriyo ari mu bantu banka cane rwose Bunyoni bivuye ku bitutsi yamututse agikomerekera ku rugamba. Reveriyani akaba yamye asha mu ruhande rw'abashaka kwikura ko Bunyoni ngo, ariko akaba ari nawe yagaruka agahumuriza bagenzi we bivuye ku mpanuro yaba yahawe na Hussein Radjabu, kuko Reveriyani yoba ari mu bantu bubaha cane rwose Romeo cane bivuye ukuntu we n'abagenzi we yabitwararitse igihe bakomerekeka ku rugamba, akabavuza ku buryo bwinshi kandi bikozwe nyine mu ruyeri rukomeye cyane, agakurikirana umutekano wabo muri Kenya kugira ntihagire ubagirira nabi nk'abagwanyi. Hari ubutumwa Reveriyani yahaye Bunyoni abuvugira muri birori by'umugambwe CNDD muri 2021, aho yagize ati: nimwibaze umuntu agendanirwa n'imiduga irenga 10 yaronse burusho butagira uko bungana yabihawe na systeme, bwaca akavuga ngo ibyo bintu byacu bitamuraba. Burya arashobora kuburiramwo byose. Ubu ngo bwari ubutumwa bwo kugabisha Bunyoni ko adasubije amero mwisaho bishobora kumukomerana, ko bishobora kumugiraho ingaruka zikomeye cyane, kandi koko ibyo Reveriyani Ndikuriyo yamubwiye byose nyine byaramubayeho, kuko ubu ngubu arafunzwe n'amatungo yiwe y'inka yose agiye gufatirwa.
Uruhande rwiwe nawe ntiyicaye ngo Bunyoni yaciye amera nk'uwiyonkoye kuri systeme ya CNDD aca atangura kwegeranya abayoboke biwe bamugumye inyuma kuva muri Parpehutu bakaguma bamuyoboka muri FDD bakamuguma inyuma n'igihe bashikiye mu gihugu harimwo Desire w'amahoro n'izindi ntwazangabo. Abakoresha inama idasanzwe babwira ko batosubira kwizera umuntu n'umwe wo muri CNDD ko ari we ubwiwe agiye kubaha amategeko y'igikorwa bimirije. Umwe mu bitabye iyo nama akaba umukozi w'iperereza akomeye yakoranye cyane na Desire w'amahoro niwe yahavuye yibira ibanga Romewe kuko ngo asanzwe ari mu bo Radjabu yatuma ahadasanzwe kumurabira ibihakorerwa. Ngo niwe yazaniye Radjabu ibyemezo bidasanzwe by'ibyakorerwa Kiriba Orders amashusho n'amasanamu bimenyetso Radjabu yeretse Petero Karaveri Mbonimpa akumirwa igihe babonera mu mpimba. Uwo mukozi w'iperereza yegereye Bunyoni yabwiye Radjabu ko Bunyoni ariko arategura gutembagaza ubutegetsi akoresheje uburyo bwiwe mu gutanga amafaranga agura intwazangabo zizobimufashamwo nk'uko yabonye ibikorwa abandi nabo abemerera ko azobasubiza ijambo nk'iryo bahoranye kuri Nkurunziza. Uwo mukozi w'iperereza aca atanga n'urutonde rw'abamaze kuja muri uwo mugambi. Romewe ntiyatevye kuburira abiwe niko guca haba ihagarika ry'inzego mu bisata bitandukanye aho nyine bahagaritse inzego zimwe na zimwe izindi zirahindurwa ku rugero rutarigera rubaho. Kubanguranya izi mpande zibiri u Rwanda ishimiye n'urwa Bunyoni ngo ntibyoroheye Hussein Radjabu ugutwi kw'impene kumva kokeje. Iyo nkuru y'uko Bunyoni ashaka gutembagaza ubutegetsi imaze kumenyekana muri Cycle de General hari abaciye bashaka kubikamisha mu gutegura kumugandagura kuko bari bazi ko Mutama ashobora kutabyemera. Ari uwundi Mutama Amakuru arayamenya niho hategurwa umugambi wo guhungisha Bunyoni. Ngo ubwa mbere yabifashe nk'iterabwoba ariko abonye umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare Prime Niyongabo ubwiwe Bunyoni yaciye abona ko bikomeye aremera guhunga kumwe byama byakozwe no ku bandi benshi mu nkuru twabwiye za Rwasa naho Sinduhije n'ubundi Bunyoni yarahawe amabwiriza y'uko aza kuva kumuhana iwe. Baramubwira aho aca n'aho aruhukira ngo ibyo byose byakorwa na Ngabo nyine urongoye gisoda c'u Burundi muri ino minsi. Ngo igituma Mutama yahisemwo Ngabo ni uko atagikorwa kinini nk'ico co kwica Bunyoni cokorwa Prime atarimwo kandi Prime nawe akaba atari kurenga kuryo yayaze na Mutama. Nk'umuntu wakagagazo n'umuntu ufise ingufu zihambaye Bunyoni amaze kubona ko yageze kure hasigaye ko ajabukanwa urubibi rw'igihugu bivugwa ko u Rwanda rwari rwemeye kumwakira. Yarabajije Prime igituma ari we ariko aramufasha kandi azi neza ko badasanzwe bahuza. Ngo Prime ntiyamutebeje yamubwiye ko iyo ataba Mutama atari kubikora. Ngo Bunyoni yumvise ko ari Radjabu ariko aramufasha guhunga ngo yaciye abwira Prime ko ataho agiye ngo ibyo byose ni integuro za systeme yabo kugira bamwigeze kure yibagirwe muri politike nk'aho amengo ntiyegeze arwana. Bunyoni yabwiye Prime ko yosaba Romeo ahubwo akababera umuhuza bakicara bakaganira ibiganiro bishobora kubahuza. Inyuma y'amasaha abiri Bunyoni arindiriye ko yemererwa ibiganiro yakiriye telefoni y'umuntu yamubwiye ko bamukuye ko amaboko hatanzwe itegeko ry'abaje kumutora abo nabo ngo yari Alex Ndayikengurukiye batazira nkoroka hamwe na wa mukozi w'iperereza twavuga kare asanzwe yegereye Bunyoni. Bunyoni ngo yijajaye ko ataco aba kuko yamye abona Radjabu amutabara kenshi. Ngo Bunyoni yaragize ubwoba kuko yari azi ko ari abaje kumugandagura. Aragerageza guhamagara Prime n'abandi ngo ababwire ko yemeye kuva mu gihugu ariko nta numwe yamwitabye. Nk'umuntu azi uko systeme ikora ntiyigeze ashaka kwiruka kuko yari azi ko atantambwe na zibiri yotera batamurashe. Bamusanze aho bari bamubwiye ko azova ajabuka igihugu. Ngo hari impanuro Romeo yahaye systeme ko ibyo kuza baricana babiheba ngo abapfuye barakwiye. Nico gituma Bunyoni batabaye bakimutsinda hasi. Ikindi naco ngo kibujije ni ukugirira nabi umuryango w'umuntu systeme iba yahanye
kuko hari aho umuryango uba utazi uko byagenze, nico gituma abakenyezi n'abana b'ibihangange sisiteme ihana usanga atawubakomakoma. Mu mburano ziwe Bunyoni yarashatse kuvuga ko amategeko azanana kwa Hussein Radjabu, aca avuga ko abategetsi b'u Burundi bahabwa amategeko na Tanzania cane cane umugambwe CCM, ngo uwo mugambwe kuri Radjabu ukaba umeze nka CNDD-FDD kuko urimwo abaryango biwe benshi kandi bafise ijambo rikomeye mu gihugu ca Tanzania. Amakuru dufise avuga ko Bunyoni atabeshe ngo abategetsi b'igihugu canke b'umugambwe CNDD akenshi iyo bagiye muri Tanzania hari ico baba bagiye kuvugana na Romeo, ariko habanza gutegurwa ikindi gikorwa co ku mugaragaro citwa ko cabajanye. Ngo Bunyoni ariko azira ukudahanurwa kwiwe, sisiteme ho izobonera ko bikwiye izofata ingingo zibereye bivanye n'ibihe Burundi buzaba burimwo, aho ashobora gupfungurwa igihe icyo cyose mu gihe sisiteme izaba ibonye ko imaze kumushira ku murongo, mu gihe andi masoko yemeza ko mu minsi iri imbere Hussein Radjabu nawe ashobora kuza mu gihugu agasubirana iteka yahoranye. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye, mu kandi kanya kari buze andi makuru nanone ahambaye nayo turiko turabategurira. Ico busabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba mbere mu gushikirwa nabyo.